Bagabo nimuze ndabahe agatipusi gatoyi ukuntu muza murahana abantu baza baratuka nk'abaperezida ba madame ba perezida ibintu nk'ivyo. Wewe icyo wokora ntabwo ari ugukomentinga munsi umutuku uwo muntu canke ngo ngukunde iyo video canke ngo uyirabe, kuko uyiravye ugakomentinga ko uvomeye kuri ivyo bintu ya kandi n'ivyo yashaka wewe ubugikoze. Ndazi ko bigoye kudakomentinga munsi kutaba provoked, murabizi biba bigoye, mugabo ndakubwiza ukuri uciye urengana ntihagire ikintu uvuga ubumuhanye mbere ubumuhanye kurusha kuza kutama jambo muri komentari, kuko icyo yashaka ntabakironse. Izijya feelings yagomba ngo wandike muri komentari ntazo baronse. Sawa rero nakantuze naka advice ku bakunzi banze. Rero ntimuze guturunwa ngo mwandike muri komenti kuri uwo muntu aba ari kutuka perezida wanyu. Icyo wokora wewe rengana canke umurapotinge gusa wewe wibandanditse. Hello guys, nkuko muvyumvise muri na video umudamu bamwita Janine yariko aratanga impanuro kuri twebwe abarundi canke uwo ari we wese yoba akurikirana ibica ku mbuga zitandukanye zaba za Facebook, za YouTube n'ahandi canke ku TikTok, aho usanga henshi hagwiriye amakuru menshi navuga yuko atyoza abana bariya cyane cyane yibanze ku nzego z'igihugu, aho kumbure naho atabidomya ko ndibaza ashaka ko yashatse kuvuga bajya abanyarwanda canke bajya abandi bari muri opposition bakunze kuvuga amajambo menshi, kumbura ugasanga rimwe na rimwe n'ibikorwa byiza bo babihinduye bibi, bakabisigura mu bundi buryo butandukanye n'ubwo abakoze ibyo bikorwa byiza babikozemo canke intumbero bari babifitiye. Ariko ukaje usanga bo barafise ukuntu babicuritse bakabicurangura bakabiha iyindi shusho canke iyindi foro. Rero ugiye kubiraba yatanze impuzenya yiwe advice yiwe, aravuga ati bantu b'Imana, ati igihe uzoba uri kuri social media haba kuri Facebook, kuri YouTube canke n'ahandi ukabona video nk'iyo ifise titre cyangwa thumbnail ivuga ku bintu bijanye no gucyoza inzego z'igihugu canke kuvuga nabi abarongozi bacu, ati ikihutirwa nuko iyo video kugira ngo uhane uwo muntu yakoze iyo video nuko utoyiraba, woca uyirengana ukibandaniriza canke naho iyo video niyo woyiraba ntugire comment, ati nico gihano ca mbere nyamukuru ushobora guha umuntu akora ama video nkayo yo gucyoza abantu. Ariko ico cyumviro ugiye kucumviriza nico kandi kirakora, ariko ahantu kigoreye kuba cokogwa sinahandi, ni kubera yuko ugiye kuraba cyane cyane abantu bashikiza ayo makuru yo gucyoza inzego canke abantu, usanga kenshi na kenshi bayacisha ku mbuga zikurikiranwa cyane zifise abafana benshi bibanye n'ibyo zikunze kuba zishikiriza, kuko akenshi na kenshi ugiye kubiraba neza imbuga zigenda zikwiragiza amakuru yo gucyoza abantu, abana bari haba bari mu nzego canke abandi mu kubambika ibara, usanga ari byo zagenewe gusa canke ari byo zikora gusa, ahubwo hari igihe usanga ari inkuru baza baracisha muri rimwe bivanye n'ikiganiro bagezeko. Ugiye kuvuga rero yuko kumbure abantu bafata ingingo zo kuzohora batagira comment canke kutagira ico babivuzeko, usanga ari ibintu bigiye kugorana kubera yuko imbuga
za bamwe bamwe bakora ibyo. Ni imbuga zimaze imyaka myinshi cyane zamaze kwiyubaka kandi zisanzwe zitangaza n'ibindi biganiro bindi bitajyanye n'ibyo byo gucyoza inzego canke kwambika ibara abantu. Rero akarorero nk'ubu ugiye kuraba imbuga zo mu Burundi cyangwa imbuga z'abarundi, nta mu Burundi hariho abantu bagerageza kwerekana yuko bashigikiye entertainment canke bari kuri izi mbuga mu Burundi. Urabona yuko abantu bakoresha ibintu bijanye n'ivy'imbuga mu Burundi n'abantu atanguvu nyinshi bafise, n'abantu ubona yuko atambaraga bafise mu bintu bijanye na entertainment. Rero ugiye kubikwikirana neza urabona yuko entertainment yo mu Burundi iri hasi cyane, ifise inguvu zike kandi hariho n'ukuntu ubona yuko benshi muri twebwe abarundi turafise ingeso yuko twamaze kwishiramo yuko umengo ikintu gikozwe n'umurundi ni ikintu umengo ni ikintu kiri simple, ni ikintu gisanzwe cyane, ni ikintu kumbure atabarere gifise canke nta gaciro tugiha. Yamara ugiye kuraba ahandi ikibateza imbere kurusha ibindi nuko bashiranako nimba ari umwene gihugu wabo akoze ikintu, barafise ukuntu bamushigikira, barafise ukuntu bamupushinga. Retwe natwe mu Burundi ivyo bintu biracabuze, kuko ngaha mu Burundi hariho n'abantu bamwe bamwe usanga ari abarundi mugasanga bagomba gufata ingeso canke kwifata nk'abanyamahanga. Rero ugiye kubiraba neza iyo intambamye nyamukuru ihambaye cyane iza kudusubiza inyuma cyane, kubera yuko hariho abarundi batari baki bataye akarangamutima, usanga umengo akorera Uburundi akorera n'iyindi leta. Kuko ugiye kuraba nka entertainment y'u Burundi hariho imyaka myinshi yamaze irimwo abantu kumbure batagira akarangamutima ko gukunda igihugu byanyabyo canke kumenya neza neza ni gute bashobora gukora igihugu by'ukuri. Wasanga sinzi ko ibyo bakora wasanga bibafitiye inyungu canke kumbure babibona mu buhe buryo, muga ubona yuko hari abantu benshi bamaze imyaka myinshi muri entertainment y'u Burundi, ubona yuko ibintu bayikozemo ari ibintu by'ukuri bidateza imbere kumbure entertainment y'u Burundi. Akarorero sinzi je namanibaza, sizi yuko ari ubumenyi bwanje buke canke ari amakuru make noba mfise. Ndazi neza yuko ku kintu kijanye no mu myaka yaheze imbere ya 2015 entertainment y'u Burundi yari ivumye, yari ifise inguvu, ariko mu nyuma yagiye kuca igenda gutakaza inguvu igihe amaradiyo amwe yaturiwe ayandi akazimwa. Kiriya gihe urabona yuko haciye n'imyaka itari mike ngaha mu Burundi ubona ko ata maradiyo yarahari. Byari bigoye cyane yuko muri entertainment y'u Burundi ushobora kuhabona umuntu ariko araperforminga neza ngo azamuke ngo aduge ku rwego rukomeye. N'aba bariko baramera nk'abihagara ku mino myaka n'abantu ubona yuko kumbura abantu by'ukuri bafise urukundo rw'ibyo bakora. Hanini ari babantu usanga bafise n'impwemu yuko yokwemera gukora n'ibintu n'igihe yoba atari kabironkamwo n'iki n'impembo. Nayo mundi bwo abantu bavyinjiyemwo babona yuko bahamiye kuronka amafaranga menshi mu mwanya mutoyi, nibaza yuko batashobora kubiramiramo. Rero kumbure icyumviro cyanje cari ico abagikunze canke abacakire neza, ndabasabye yuko mwokora follow jeme na partage kugira ngo gishobore gushikira abantu benshi bashoboka. Abifuza kudushigikira namwe mwashobora kuja muri commentaire, ndaza kubasigira ko inomero zanje za telefone WhatsApp mushobora kudutora ko kugira ngo dushobore kuganira, duhanahana ivyumviro bivanye n'iki ciyumviro canke n'iki kibazo kiduhanze muri rusangi. Murakoze.